twarumvise ko banki nkuru y'igihugu heruka guha imfashanyo Burundi izofasha mu bintu bijanye na rurya rugomero rwa Jiji Murembwe, ndetse haraja ko hafi n'imiliyoni 40 z'amadolari azofasha mu kugira ubundi bushobore kugurira hanze ibintu vyankenerwa nk'imiti n'amangre chimique n'ibindi. Ibyo rero twarabishimye cyane kuko biri mu nzira vyandi byo gusahiriza ku buryo amafaranga y'agaciro yoboneka mu gihe twari tuyabuze. Mugabo Parseme irasaba ibi bikurikira kandi ibisaba leta. Ubwa mbere nuko ayo mafaranga yifasha urugomero rwa Jiji Murembwe yokurisha ategereza gukora. Ayo mafaranga urwo rugomero rumaze imyaka 10 n'iyindi rudahera. Kuva CSRP tugitegura M2006 n'indwi nta kindi cavugwa atari Jiji Murembwe. Bamwe batunganya imigambi n'ingene babikora, turasavye ko urwo rugomero goshobora gusahiriza bitarenga nko muri uno mwaka cyangwa umwaka uza kugira abarundi bashobore kogora mu bijanye n'umuyaga nkubu. Ikigira kabiri nayo mafaranga azofasha mu kwinjiza ibidandazwa vyankenerwa. Murabona amadovize ngene twari tuyakenye, ariko rero batagavye bamwe bakaboko babandi bihaye kuza barasahura ivy'igihugu nk'ubagavye bayumvise. Twasaba rero yuko aya mafaranga yofasha mu kwinjiza ibidandazwa vyankenerwa abarundi bakeneye. Nico gituma tuvuga tuti ibintu bijanye n'ama importation no kurangura ibintu hanze byosubira kurabwa n'amabanki y'ubudandaji. Ayo mabanki asanzwe akaba ariyo abikora. Abagwiza tunga bose bashaka kwinjiza ikintu bagaca muri banki bisanzwe. Hanyuma BRB ibwirizwa guca ico bita reglementation nshasha spéciale ivuga n'ibihano, ivuga neza ibidandazwa birekuriwe kurihwa n'ayo mafaranga abazwi batanze mu mabanki. Kizire kizeze ko Burundi asubira cyangwa umugwiza twasubira kuzaratwara amahera mu mavarize. Naho vyabaye aho banki nkuru y'igihugu ishobora guha abadandaza amahera mu mavarize ngo agikurangura ibintu. Ivyo bintu ntibibaho. N'ababikoze burya nibwo batabizi barahemukiye igihugu. Hanyuma niyo reglement yasohotse n'abategetsi bategeza kuyikurikiza kuva hejuru ku mukuru w'igihugu, ku bashikiranganje, ku mushikiranganje wa mbere n'abandi bose. Iba ari reglementation y'igihugu itegerezwa gukurikizwa kugira ntagihuza ari kikamukiza ngo aciye kuri nakaciye kuri na mbere. N'amabanki atokurikiza ayo mategeko BRB ikafatira ibihano vya ruhasha. Hama BRB gaheze gakorana n'ibigo vyo hanze bizi gukontrola ibidandazwa vyinjira mu gihugu abantu barangurira hanze, ku buryo rimwe ibidandazwa bizabirabanza gukontrolwa imbere ko vyinjira mu Burundi barako bikwije vyangombwa karite canke yahinjiye ibikwiye. Bakaraba yuko kandi atasirifactation yabaye kuko n'abadandaza barashaka kwigirisha ngo amafagitire bakagira ibintu bizimvye ibiciro bitari vyo kugira amafaranga barekipere mu nyuma hose kwari guhombya igihugu. Harimo amezo yitwa za SGS aho arakora ibintu nkabe n'ivyo borakomere bagitaniye amazero bakaraba yuko bisubira bikaja ambigera za douane zigakora déclaration de mise en consommation. Uwo muntu uzarinze amafaranga iyo zarinze ibintu bitarishwe yo baruwa he controle ibi. Hanyuma hayo ico bita audit yo kuraba akajagari kakozwe mu gutanga amadovize kuva muri iyo myaka 2019 gushika uno munsi, kerekana babigize mu ruhara abo barondonye kandi bafatigwe ingingo, hanyuma bafatwe ingingo shasha. BRB nayo tukayisaba yuko yosubira mu bibushikanganje biga ca leta kandi rabigwa, hanyuma izindi nzego ari umukuru w'igihugu canke umushikanganje ushaje zigakontrola. Nivyo biba vyiza kugira abantu bari kikamukiza, kandi BRB bikaronka ububasha bukwiye bwo kugira autorité monétaire bukwiye bwo kujira ibijanye n'amafaranga. Kuko ibaze kuba ya banki umunyepolitika aca hejuru cehe bangiriye kubera yumva ngo iyo banki iratwawe, bashobora kwitwaga ngo mu biro by'umukuru canke hengo noca hirya ngo iyo banki iraza kuma ivyo nifuza. Uko umuntu rari kuyamahera ugaca usanga hamaze kuba bene ivyo, ugaca usanga bidaciye amategeko n'abandi bakozi bo muri banki baca bajakuja muri izo ngendo. Ivyo bintu bibe découragé, tuve mu majambo hakorwa ibikorwa bigaragara byo guhindura ibintu mu Burundi. Kuvuga amajambo ngo ibintu bizohindura cyabwira gute, ibintu bitaza gufata ingwe igaragara aho kajagari kakarambwa. N'aya madoso savuga yabaheruka kuba bagize uruhara mu korona amafaranga tubibone. Yaba ni dossier waho zarongoye banki nkuru y'igihugu, nyimba vyaraheze abantu bamenye ukuri kwiko biragenda, nyimba yera mugabo nyimba ari bifatira nyene bimenyekane hako ibintu biguma mu ntwitwe.